Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ubwoba ari bwinshi mu Barundi kubera inyinyurana ndetse n'ihangana ririko rirabera mu bihangange muri CNDD-FDD. Amakuru adushikira akaba yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD, kuko ibihangange byarahiye bikarengwa bikavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi atahirahira ngo yongere yisubire kwitoza, kuko igihe yabikora yahura n'akaga gakomeye cyane. Ibihangange bikaba bimwagiriza gukora amakosa akomeye cyane, harimo kugambanira bamwe mu bategetsi bakomeye muri CNDD-FDD kugeza n'aho ashaka kubica abandi akabapfunga. Ibi bikaba biriko biraboneka neza ko ibintu bitoroshe mu gihe nawe ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yikure ko abo bose bashaka kumushira inyuma y'ubutegetsi. Tubigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi, yerekana ko ibintu byamaze kuyangara, ndetse akaba ari amakuru yerekana ko aho Uburundi bugeze uyu munsi atagisoda bugifise, kuko ibiriko birakorwa n'ubutegetsi birateye isoni kandi birateye agahinda. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho imbonerakure zahaswe kwiha ibara, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko amabi ari gukorwa n'imbonerakure muri ino minsi ateye ubwoba, kandi bikaba biboneka neza ko biri gukorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Saya gusa twabateguriye, hari andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wowe ico usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatebye rero amakuru yacu, reka tuyatangurire kuri ino nkuru y'akamaramaza, aho imbonerakure zakubaguye umenyesha makuru hafi no kumwica. Ibi abanyagihugu batari bake bakaba babyamagana, ndetse bakaba bavuga ko igihe kigeze kugira ngo Abarundi ubwabo bakore ibishoboka byose kugira ngo bikure ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Iki gihugu kiragwaye bikomeye. Uyu munsi naguye mu gahungwe numvise ko umumenyeshamakuru Wiri Kwizera yakubiswe bikomeye n'imbonerakure zo muri kaminuza y'u Burundi, yagirijwe ko ariko arondera amakuru ahava arungikira Pacifique Ninahazwe. Iri nibara ku mutemere ikubagurwa rya Wiri Kwizera. Wiri Kwizera asanzwe ari umumenyeshamakuru wa radiyo Bonesha FM. Amakuru yatanzwe n'ibinyamakuru bitandukanye harimo na radiyo Bonesha FM amenyesha ko mu gitondo c'uno munsi ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 4 2025, Wiri Kwizera yararungitswe n'iradiyo kurondera amakuru muri kaminuza y'u Burundi. Ageze muri campus Mutanga, Wiri Kwizera yahuye n'umunyeshuri aserukira abiga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubutunzi.
aramwidondora amubaza aho yoca kugira asabe uruhusha rwo kurondera amakuru muri kaminuza. Ako kanya wa muderege aca ahamagara abo basangiye guserukira abanyeshuri, bacakira Willy Kwizera bamujana mu biro by'ubuserukizi bw'abanyeshuri. Muri ibyo biro niho Willy Kwizera yaboneye ibara, arakubitwa arashaya yagirizwa ko atarungitswe n'iradiyo Bonesha FM ahubwo aje kurondera amakuru aha Pacifique Ninahazwe. Bagiye kumurekura abanje gusinya ko ataco azovuga mu byamubayeko, ko aherahiye akabivuga azoca yicwa. Abakoze iryo bara bari abanyeshuri 6 basanzwe bazwi ko ari imbonerakure. Willy Kwizera ntawe nzi. Uyu mumenyeshamakuru yakorewe aya makurorerwa ntawe nsanzwe nzi. Birashoboka ko ari mu bamenyeshamakuru bashasha ba radiyo Bonesha FM. Mubona nzi igihe mva mu Burundi muri 2015 ntiyarimwo. Ingene izo mbonerakure zadukanye ko Willy Kwizera ajewe kurondera amakuru ntawo bimenya. Si ubwa mbere sino mbonerakure zo muri kaminuza y'u Burundi zitwara ko ziserukira abandi ziha ibara. Kuri runo rubuga turamaze kwandika amabi izo mbonerakure zikora, aho zirara zirakizura zigafata abo zishatse, naho bo bari abandi banyeshuri zikabajana aho zita mu ikosorero, zikabakubagura bidasanzwe, ndetse hakaba ari n'abacikana. Ibyashikiye Willy Kwizera byibutsa ibiherutse gushikira umumenyeshamakuru Sandra Muhoza, aho parike nkuru mu byo yamwagirije yashizemwo ko aha amakuru Pacifique Ninahazwe ica imusabira gupfungwa imyaka 12. Ibi bintu birateye isoni, umuntu asigara yibaza iyo igihugu kiriko kiraja koko. Uburundi bwabaye ishamba ritagiramwo amategeko, aho igikoko kigeze kirya ibindi atankomanzi. Wogira amazina y'imyidondoro y'aba banyeshuri 6 bakoze iri shano, badusangiza abarundi bose bakabamenya, ndetse bakamenya akabi kabihishemo kariko karakorerwa bamwe mu Barundi bazira ubusa, bazira intwaro mbi ya CNDD-FDD iri ngaha mu gihugu c'u Burundi iboheye amaboko imugongo. Tuve kuri ino nkuru, amakuru yacu tabandanize kubiri kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi. Igipfungu kidasanzwe ku byashikiye Serija Ale Niyonsaba yari muri bwa bwato bw'igisoda bwazama muri Tanganyika. Serija Ale Niyonsaba ni umusirikare w'u Burundi yavukiye muri komine Nyarusange mu ntara ya Gitega mu mwaka w'1995. Uyu mwaka akwije imyaka 30. Ale Niyonsaba yinjiye mu gisirikare c'u Burundi muri 2016 muri poromosiyo ya 47 y'ishuri ry'ibisongerezi ry'intwazangabo mu gisirikare ESO. Arangije ESO, Ale Niyonsaba yarungitswe kwiga ibyigwa byo kwinonora imitsi, abikorera muri Iskamu i Bujumbura. Hanyuma aja mu nyigisho z'igikomando. Inyuma yaho yarungitswe kumenyereza abasirikare bashasha. Hayamaze akanya gato aca arungikwa mu ishuri ry'igisirikare ryigisha iperereza. Ishuri yarirangije muri 2024 aca arungikwa gukorera iperereza rya gisirikare G2. Niho yaca arungikwa gukorera muri batayo Tafoke ya 16 muri Kongo. Serija Ale Niyonsaba yari amaze igihe gito yubatse urugo rwiwe, afise umukenyezi n'umwana akiri muto cane. Ale Niyonsaba yari muri bwa bwato bw'igisoda buheruka kuzama mu kiyaga Tanganyika. Kw'igerekerezo rya 18 Ndamukiza 2025, Ale Niyonsaba yari mu bwato buto bw'igisirikare c'u Burundi bita Vedette, bwavuye ahitwa ubwari bugana mu Rumonge. Ubwo bwato bwarimwo abasirikare 15, ibigwanisho n'imizigo yabo. Benshi mu basirikare bari baburimwo bari abakomerekeye mu ntambara yahuje abasoda b'u Burundi n'umuhari Twirwaneho kwa 15 Ndamukiza 2025 muri Sud Kivu. Serija ntiyari mu bakomeretse. Hano havugwa ibintu bitandukanye ingene yagiye muri ubwo bwato. Amakuru ava ko Ajida Majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Bradako avuga ko Bradako na Ale bari bavanye mu Rumonge bagiye gutora izo nkomere. Abandi basirikare bo bavuga ko Serija Ale
Niyonsaba yari asanzwe muri Congo, ahubwo mu kuja muri ubwo bwato yari atashe mw'ikonje mu Burundi. Hano nta umuco akwiye dufise. Alain Niyonsaba aracariho canke yarapfuye? Hano naho nyine igipfungu ni cyinshi. Mu nkuru twaheruka kubaha ijanye n'isanganya ry'ubu bwato, twarababwiye ko amakuru ya nyuma yavuga ko hari abasirikare babiri bari barokotse. Umwe yari Ajida Majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Bradako, uwundi ntitwamuvuze izina kubera atari bwashire shike mu Burundi. Uwo tutavuze yari Serija Alain Niyonsaba. Igitangaje kugeza ubu Alain Niyonsaba ntaraboneka. Amakuru yiwe yatanzwe na Bradako. Bradako yagiye avuga ibihushane. Hamwe yavuze ko ari we yatabaye Alain aramuheka amushikana imusozi. Aho yavuze ko Alain yari ashonje cane, amurungika kurondera ibifungurwa mu mihana y'abakongomani, ngo nawe asubira mu mazi kuraba ko yoronka abandi akiza. Ahandi naho yavuze ko amaze gushikana Alain imusozi we atamenye ingene yasubiye mu mazi aca arata ubwenge, maze Tanganyika ija kumusuka ahantu kure atorwa n'abarobyi. Mu nyuma aremeje ko azi neza iyo Alain ariko aravurirwa muri Congo, ko hari n'abo mw'iperereza bagiye kumuzana. Mu mpera z'indwi iheze Bradako yaratanguye guhebuza abantu ko Alain Niyonsaba atakiri muzima. Amakenga ni menshi cane ku bintu byabaye muri buno bwato. Inyuma y'indwi n'igice habaye rino sanganya ry'ubwato bwa gisirikare, igisota naco kirabwira imiryango y'abari muri ubwo bwato. Imiryango yose yamaze kumenya ko ababo bapfiriye muri ubwo bwato. Haca haboneka abayitera ubwoba ngo ntiherahire ngo itunganye ikigandaro. Kugeza ubu hariho ibibazo bikomeye cane bitishurwa. Abashikira Ajida Majoro Onesphore Ndayishimiye aguma abemeza ko ari we yari arongoye ubwo bwato. None byagenze gute ngo ubwato butongorwe n'abo mw'iperereza ry'igisoda aho kurongorwa n'igisirikare kigwanira mu mazi? Onesphore Ndayishimiye batazira Bradako yamenyekanye mu bwicanyi butagira izina. Byagenze gute ngo umusoda azwi mu kugandagura abantu abe ari we atumwa ico gikorwa, hanyuma abo avuye kuzana barapfa bose, asigara wenyine? Kugeza ubu bivugwa ko Bradako ari nawe wenyine muri ubwo bwato yoba yarahawe jire. Bigenda gute ngo abasoda bakomeretse bashirwe mu bwato mu gihe kibi batambaye ibyo kubakingira? Hari n'ikibazo c'ingene ubwato bwapakiwe ibirengeye ubushobozi bwabwo. Uko igisoda kinuma niko congereza ibihuha. Tubandanya gusaba no guhanura abatwara igisoda c'u Burundi ko botanga umuco ku byashikiye buno bwato. Turifatanije n'umuryango wa Serija Alain Niyonsaba muri bino bihe bitoroshe na gatoya. Uworonka umuco ku byashikiye yotwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera amabi abana b'u Burundi. Benshi baremeza ko aho igihugu kigeze uyu munsi ari habi cane, kandi ko byose biriko biraterwa n'ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho biboneka neza ko adashaka gukorera abenegihugu, ahubwo ashaka gukorera inyungu ze n'umuryango wiwe. Umwana wanje naramaze kumupanga azoba umusoda. Reverien Ndikuriyo niko yatangaje. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga ko yamaze gutegura umwana wiwe mu bazokwinjira igisoda kurwanira igihugu kuko kiragwanirwa. Atera akamo abagumyabanga n'abakenyurarugamba bose gutanga umwana umwe canke babiri bazoja mu gisoda kurwanira Uburundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD arabandanya gutera akamo abarundi cane cane abaturuka mu mugambwe CNDD-FDD gutegura abana babo kugira bazobarungike mu gisirikare canke igipolisi kurwanira igihugu kuko kigwanirwa nk'uko yabishikirije mu manama menshi. Benshi bakemeza ko igisoda c'u Burundi kimaze gusambukira muri Congo
ariyo mpamvu abategetsi bari guhimiriza abarundi kugira ngo bashiremwo abana babo. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 26 Ndamukiza mu ntara ya Nshasha ya Burunga muri komine ya Bururi, Reverien Ndikuriyo yatanze akarorero aho umwana wiwe aza yamaze kumutegura neza kugira azokwinjire igisirikare mu kurwanira igihugu. Yagize ati leta ikoresha abana bacu, tanga umwe nanje uyu nzomutanga azoba umusoda. Ufise abana batatu panga umwe canke babiri bazobe abasoda canke abapolisi bagwanira igihugu kuko kiragwanirwa. Umunyamabanga mukuru wa CFD akaba avuga ko ingufu nyinshi azishora mu biswi by'inkona hamwe n'imbonerakure kuko aribo bazoba baramuswa igihugu mu myaka iri imbere mu gihe zimwe mu ndongozi za CFD zizoba zashaje.